Jewe nitwandagije Imana Gororioza, hanyuma kuvyerekeye irishira hamwe turiko turakora, tukaba dukora ibintu vyo kujisha imipira yo kwambara, imipira y'abantu bakuze n'imipira y'abana. Twebwe uwo mugambi twawutanguye mu 1999. Twebwe ingene twawuyumviriye hariho habadukurira imbere, hariho abavyeyi batugiye imbere, abavyeyi b'abataliyano nibo baduhaye uburyo bwo gutangura gukora, baraduhaye amamashini, baradufasha no mu bintu vyo kuronka inyuzi. Twebwe intango y'ingene twatanguye gukora vyahereye ngaho. Hama rero baradufashije, hama harageze igihe na twebwe turisununura buke buke, nabo batera bamera nk'abakura. Ubu turabandanya dukora twenyene, ubu ntibadufasha, badufasha gusa mu bintu vyo kuturonderera ibikoresho. Je nitwa Tirifine, nkaba nkora umwuga wo kubarira impuzu z'abanyagihugu, ari impuzu zitabuze, ari agatenge ngateranya. Ico nico gikorwa twebwe dukora. Twe ndabona yuko bishobora kudufasha cyane, ntitwenda kugenda ku bagabo bacu ngo baduhe isabuni n'umunyu. Twe tuyaronse turagura isabuni, tukagura umunyu, n'umwana arwaye tukamuvuza kandi bivuye muri ako gashirahamwe dukorera. Nitwa Ntambukiye Clotilde, nkora umugambi wo kubarira impuzu z'abanyagihugu. Iyitabutse bazanye turabarira, agatenge bazanye tugatabura tukabarira amakaribaya, eka n'amapataro yose tugakonesera bazanye zinini tugashobora kuzigabanya tukazishira ku mwanya. Twe turabona ko dutera imbere kubera nk'udukoresho dukoresha ari akamashine dutera ku mpuzu umunyagihugu yatuzaniye, tugakura amafaranga dukuye ngaho nyene. Abo nyuzi go kubarira tugakura amafaranga dukuye ngaho nyene. Ntawe uvuga ngo kuyu mutahe muhira ngo agiye kugura igikoresho cyo kukazi. Abakenyezi benshi cyane ubu bari mu mashira hamwe bamwe baratera baraje hamwe bakaza mu byo kugurana baziganya amakuranana hama bakama biteza imbere hama hagera gihe bagasarura. Jewe nitwa Nizeyimana Maria Gorete, ndavye mwirishira hamwe igihe ntanguriye gukora, akarusho ntanguye kubona ko kwiteza imbere. Ndabona nyibiko nyene ico nshoboye gukora ndakironka, ico nshaka cyose ndakironka, nkaba nshima nyene yuko irishira hamwe nyene ryobandanya nkagoma nyene nkora mu bandi. Yego je nitwa Hagizimana Aline. Yego jewe ndabona yuko nyene urwaruka rutaguma rwicaye rurindiriye nk'abavyeyi babo. Hariho n'abantu usanga baramaze nk'amashure, ugasanga bamwe baricara barindira nk'ubuzi bwa leta. Byiza nyene bo kwiyumvira nyene migambi bo kugira biteze imbere. Ari nko ahantu bashobora kuja ahantu hamwe bakiyunga, bakaraba bagatangura bakaziganya nk'udufaranga, bagatangura nko kudandaza abandi bakorora. Je ntwa Imbere de Rose, turi mu gashiramo ho kuziganya nyene turondera ubuzima. Turaziganya hama tukaguranana, hama tukarondera ubworozi bwa mahera twaziganije. Akunguko turakabona kuko benshi baraza babona inyungu iriyo. Turakora ibikorwa tuhama tukarondera intuzenya tukagura ibintu tuzogurisha, hama tumaze kubigurisha amahera tukayagabura. Abandi nyene turababwira bakaza nyene haza bake haragera igihe nyene bakagwira abandi bagatera bagenda. Je nitwa Ndayikeza Janet, mfise imyaka 14. Je naragiye mwishira hamwe ndaziganya, hama tumaze kugabura ndagura inkoko. Cengeze ku nkoko 3. Tuzoguma turondera hamwe nyene turose twogura n'inka bishobotse. Ari inkoko kazi itaye amagi utera wiha ikabondikira, hama zikakura ukagurisha. Hama ucugura gahene hama izo mpene zivuze uragurisha ukagura inka. Nk'abo bana nko mu kugira baronke nayo mahera yo kuziganya, abana bamwe barashobora kubona nk'umuntu akeneye kurima mu ndimo bakaza guca 1000 ku munsi, ejo hama bakazosubirayo guca ikindi 1000, hama bamaze guronka nk'ibihumbi 5 hama bagatangura bakagura iyo nkoko canke bagahera ku rukwavu. Ndetse n'udashoboye kuronka urukwavu hariho utuntu bita utubeba duto nitwo baca baherako, nitwo turi ku mahera makeyi, hama bakazoduga bagashika ku mpene, bakagenda ku ngurube, hama bakanduruka nyene bakazoshikira iyo nka. Cyane abantu baraza kutugurira, ariko rimwe na rimwe kubera twebwe intambamyi nyamukuru dufise, ibikoresho dukoresha biva hakurya y'amazi, biva mu gihugu c'Ubutaliyano. Intambamyi dufise rero turibaza duti none igihe bitazoshoboka yuko imigenderanire hagati y'Ubutaliyano n'Uburundi ibandanya, twebwe tuzoca dukora gute?
numva rero tuvuga ati ngira ngo hari igihe bizohava bisambuka tukabandanya dukora iyindi migambi atari iyi kumvo y'ubwo bwoba dufise na cyane cyane nyene kubera nico kiza ca corona ubona cyateye ibintu vy'ingendo bidashoboka no kuguma umuntu abandanya akora nkuko yahora ibintu vy'isoko navyo birashika ibintu vy'isoko amezi amwe bikagenda neza yandi mezi ntibigende neza biragenda buke nyene nko mu mezi ya mbere y'urushana kugurisha ntibishoboka cyane muga nk'iki rimaze kuza twihanganye turashobora kudandaza kuva kubera ubu twari tukironka ivyo biva hanze hamwe iyo twarose abo tugirana ikiganiro nk'uno munsi duhora tubivuga tugatakamba tuvuga ati leta irabe ukuntu yo turonderera ibikoresho ariko ntituvuga yuko yo turondera ibikoresho byo kuri gusa twe tuvuga ati ituronderere ahantu twogurira ibikoresho zabizo mashini zijisha kuko ziriko zirasaza mwumvise yuko twatanguye kuva imyaka ituronderere izindi mashini tuze turagura hama baturonderere n'inyuzi haba basi no mu kindi gihugu muga nkaho hafi hatwegereye canke naha mu Burundi baturonderera ahantu twoza turagurira inyuzi kugira ngo tuzobandanye dukora bino bikorwa turiko turakora byo kujisha twebwe twaragerageje twararondeye ariko nizo dushoboye kuronka kubera izo mashini ziwacu ari mashini zimeze nka ntonto dusha turonka inyuzi zinini yazivyibushe zidashobora guca mu izo mashini ziwacu twebwe rero izisa nk'izo dukoresha twarazibuze kumvo z'imashini dufise ziri ku rugero rutoya hanyuma twebwe inyuzi dushoboye gukoresha ni inyuzi nk'izi murabona pesere yazo ingene ingana bisaba utunyuzi duto tutavyibushe yego tumeze nk'uku nyene hama ubwoko bwazo ni izi nyene izo bikunze zikaboneka boshobora kuturonderera yego cyane nyene twashaka gutera kamo nk'abayobozi b'amashuri ko bohimiriza abavyeyi b'abana bakabumvisa yuko ari vyiza nyene kwambara uniforme kandi nubundi bari basanzwe bazambara ariko bakarondera imipira y'amaboko maremare y'imbeho hamare abo bayobozi bakavugana n'abavyeyi bakaza baraza kugirisha komande ngaha Jeni twashimira Imana Kapitolina je nk'urwaruka wiruka ku marigara ndaruhanuye nigo kwirwa rurayerera goja aha umuhira rugafasha abavyeyi gukora cyambere udafashije abavyeyi gukora naho bagafata nk'umuntu akeneye gukora akabaha amafaranga bakaja gukora kandi bakoze buke hari igihe bo kwiteza imbere nabonyene muga ibintu byo kurirwa ku marigara sivyo icyo tubahanura no kubabwira yuko bakaza tugakoreranira bakaza tukaza guca amahera handi hama tukiteza imbere